iyo kariko karagira umugabo nawe bariko baraharura amasegonda renine natwe yageze ku mwanya iba yagize midi mwero kare. Amen. Amen. Mana yacu turariye cyane. Haleluya. Amen. Hari ikintu kimwe nasanze ku bamama sivyo, abamama ntidukunda kuvuga ibishegu nta muri ko murandaba bamwe batubomgereye byose mu mutwe ntibipanze neza. Haleluya. Ariko byamvuga ibikijijwe ko dateranyemereye kubivuga. Haleluya. Abagore mukunda kumva ibintu binyagomba muri mwebwe ariko kubivuga n'ikibazo. Amen. Umunsi umwe bazoshira y'ibidaje kubera ko ubwa mbere mukunda kurira hatabona, ubwa kabiri mukunda kumva gusa ibintu biriyo biduga bimanuka, nimwaravye ko ari ubuhiri, nimwaravye ko ari amacupa mutanabibonye. Amen. Hariho abantu ngaha wosaga atarakubita amaso Petero buzosi yiwe ya buri munsi kandi aryamana nabo. Baba bariho acubita imyaka 20 abyaye imbyaro 4 atazi ngo ni ndende canke ni ngufi kubera ntarubahuka kugira uko. Amen. Amen. Bakiditara na hacagira uko. Iyo bakiditara ari waca zimya gwiyo acagira uko. Acazimya gwiyo. Amen. Amen. Uko kuntu rero mu ndabanwa y'umugore bimugora kuvuga. Amen. Amen. Nico gituma binakogwa nabi. Haleluya. Amen. Bikogwa nabi kuko idashoboye kuvuga. Amen. Wakira ibije byose. Atanga umubwira ngo kandi je nyirekera agaheza uri muri nyirekera. Amen. Amen. Ujya wobwira umuntu ngo nyagaza utomweretse hava kwagaza haba akakwagaza neza. Birakuza ikintu kikuriya ubwira umuntu ngo nyagariza he ku mugongo kandi umubwira aho kiriko kiragira gute kiriko kirajya yagaza hacari nje umubwira toya saho bihehe ni ngaha sivyo. Yego mu yandi majambo uri kurarangurana amabanga yabubatse n'umugabo utari kuramubwira aho biriko birapfira. Amen. Acagupfuvya niyo mpamvu mwama mushavuye mwarapfa. Abagore bapfuvye tenda baraba mu maso. Amen. Amen. Ni bandi banezerwa umunezero wose waragiye. Bama bafunze ishinyo y'umunwa baragize iminkanyaro dusura tumezwe barihora iki murihora iki mwabavyeyi. Amen. Amen. Rega n'uburenganzira bwanyu kuryoha cyane sibyo none. Yego twibandaniye. Amen. Amen. Kwavuze ngo igitangurira ico gikorwa nukumbugize gute ubishatse. Amen. Amen. Ikigira kabiri ni karesi nijya ntambwe utera yo gukora ku mubiri w'umugabo n'intambwe umugabo atera yo gukora ku mubiri wawe. Ijambo nasanze ko barasomera mu gice cya mbere cy'Abikorinto. Abikorinto ba mbere igice cy'indwi. Amen. Bakababwira ngo umubiri w'umugabo simamwarisomera. Umubiri w'umugabo n'uw'umugore. Umubiri w'umugore n'uw'umugabo. Haleluya. Ko ntimukimane shiti byagenze gute. Mwabyumvikanye mukagira gute mukanabisezerana. Haleluya. Amen. Ugacuvyuka ufungira amatara n'amazi umuhungu wa nyoko bukwe. Amen. Ngugiye mu masengesho. Amen. Ubugiye kwivugira mu nkiradi. Amen. N'ubuvugishwa ubugiye urumuvugishwa ubuvugishwa uvuga uwo munsi bari ubw'amahuri. Amen. Tuciye twankana n'abavugishwa wabibona. Amen. Amen. Abantu mwumviriza iradiyo ry'u Burundi. Haleluya. Amen. Mu gatondo saa 11 havuga iki? Gahugu kanje. Havuga iki? Havuga indirimbo yo guhayagiza igihugu. Igacikurikirwa n'indirimbo ya Cancu Misi ivuga ngo iki? Gahugu kanje keza nakuze kari ku mutima uri gatoyo ririmba twumva ufise ubutore n'intwaro rusange tubandanye
ntimuhora mukaririmba rero. Haleluya. Amen. Mani baba bari. Mani gire guti baba barire. Amen. Burya gutanga umunsi k'umugabo n'umugore. Haleluya. Gutangurwa n'igikorwa cyo kwabira. Amen. Hajya ni umugisha uri niho no kwirirwa neza kuri. Cyangwa uhure n'umugore atabiriwe mu gatondo. Muhurira muri service. Amen. Hari icyo ugiye kumusaba. Amen. Abanza adukinira sinema zose. Iyo mu gatondo ya saa sita niyo ku mugoroba. Azikinira rimwe. Nta kibazo abashaka kwiteza. Arakuraba ukayoberwa ko yabonye amakaka cyangwa ko yabonye umuntu. Amen. Murazi icyo bivako ni birarana. Aba yavuye muhira atani isengesho yateye. Amen. Bemuva muhira mugize gute? Musenze. Twariko turavuga nde? Twari tugeze kuri etape ya kangahe? Ya mbere yitwa Kareze, mana yo mwije. Babagore biga badubura. Ibintu muhora mukora genda nivyo kudubura gusa. Amen. Twariko tuvuga Kareze, sivyo? Sivyo? Amaboko y'abagore rero umengo barayaboshe. Amen. Aca yigirira uko. Sivyo? Agaca arindira ibyo mutamahapa. Tabivuga none. Sivyo? Ibyo mutamahapa agira gute? Akora. Igikorwa cyitwa kwabirana. Sivyo? Batavuze kwabirana avuga ngo kwendana. Sivyo? Hagumamwe ingobotozo ane. Isigura igikorwa magiriranire. Amen. Arakugirira nawe ukagira gute? Ukamugirira mugaca mugira mwese. Sibyo none. Ariko mwabihebeye abagabo zawumva ngo gituma je nabikunda ngo mutama ntantegura. Amen. None amaboko yiwanyu nibiti. Barababujije ko yokora kuri ba mutama. Barababwiye ko ari kizira. Amen. Nijyo banga habaho kugira gute? Gutegurana. Amen. Si igikorwa cy'umugabo gusa, ni igikorwa cy'umugabo n'umugore bose bashize ingufu hamwe. Amen. N'ibigumbagumba n'ibishobisho. Haleluya. Amen. Iyo icyo gikorwa tutagenze neza, n'ibiri nyuma yacu byose bigenda nabi. Muca mwuma nk'ubwo gusya. Haleluya. Mugaca mubeshera Imana ngo je narumye nta mazi mfise. Imana nta mugore n'umwe yaremye atagira amazi. Iyo Mana ikora ibitangaza. Ayantu tugenda naturamye nta naseseke. Muze muyibeshe. None hari uragenda yasese. Ninde murabona agenda arayasese. None mwese ntimuyafise. Nta mugore n'umwe atagira amazi yo kuri kwa Mungu. Sinabivuze mpagaze ku gicaniro cy'Imana. Nta n'uyu twese Imana yaturemye tubombye ngo twakire abagabo bagire gute? Bahimbagwe. Haleluya. Niwabona rero wumye nk'ubwo gusya. Haleluya. Uzocubaza igihimba cyawe kikumbura ati wewe uri he? Uri mu biki? Amen. Kuko umutwe ni wo wa mbere uja muri ico gikorwa gusumba ibindi byose. Muti gute? Haleluya. Mugeze hariya tutangura kwiyumvira ko umwana ari mu kindi cyumba hava kumva. Biba bigize gute? Yabipfuye. Utangiye kwiyumvira ko yakugaburiye ibijumbo yarafise amahera y'inyama. Biba bigize gute? Biba bipfuye. Utangiye kwiyumvira ko ari hundi mugore yari amafaranga yiwe. Biba bigize gute? Biba bipfuye. Ikitwishe rero abagore n'ugwikeka. Haleluya. Twama twikeka ibintu byo kwemera neza ko ibintu ari ukuri bigize gute? Biragoye. Burya Eva aho Adamu yari arazunguruka mu itongo, Eva yumvire ko yagiye kuraba y'undi mugore. Mwumve naje. Kuko ntiyumva kumengo yashitse. Haleluya. Ivyo bintu rabishikira umuntu wese w'igitsina gore muri we hama harimo kumengo umugabo wiwe yagiye handi hantu. Amen. Muzogwara umutima tuzobahamba. Mu mwaka umwe umugabo atarongora uwundi mugore. Acaza mu munezero mwamwimye, aca kwibagirana n'ijya mba yaguhambiye. Mwaka wose. N'ifoto yari yaramanitse hajya aca yimanura kinakaye we ko warumaze, aca yindikira ahantu yubaka. Amen.
Amen. none ko musimbye umutima ubu bere nta n'umwaka bazomara amezi atandatu azoba yirongoreye ikindi kimamara none ko n'ubundi baramureba amen mana yacu yabye icyubahiro Amen. bari kuri etape yitwa nde Karezi kandi twavuganye ko ari igikorwa cy'umuntu wese agiye hariya mu ihema ry'ibyo y'ibonaniro haleluya aho bihanira ibicumuro by'inyanduruko umuntu agasigarana iby'akame amen bayihanira ibicumuro by'inyanduruko bijya wirwamwo byose bipfuye ugaca usigarana iby'akame kimwe cacaha kwandura kuri Adamu na Eva c'indemano amen etape ya kabiri haleluya umuntu atinya kumva ibishego aca asohokana muri ujya muryango tukamusanga hanze amen Amen. amen Amen. mugenda rekuriwe kubivuga nuzuye mwuka wera amen ahubwo ninavangirwa muce mumfatiriza amen Sema. simpave ngira ibyo nirengagiza kandi sibyo none Ugishwa. amen none mweyo zibashitse ntimuvugisha nzome muvuga tuzibabajije mu gatondo mwoze dusobanura Oya. bamwe bavuga indagi abandi indugusi impushi inyamenyo inyaminwa haleluya tugasha duhuriza ku rudome rwa nyuma rwitwa indagi umugore atanguye avuga indagi biba byakwiye amen biba byagize gutya Byakwiye. ibindi wogira inyuma y'ibyo yamaze kuvuga indagi biba ari n'iresanze amen etape ya kabiri haleluya ni etape ngirakamaro cyane ku mugore amina amen Amen. ariko igoye gukorera umugore ataramenya neza uwo ari we ataramenya n'ibanga ryo kwabirana haleluya Amen. amen Amen. kuko hari ibintu mwahumanije bidahumanye amen hari n'ibyo mwejeje bitejeje haleluya amen duhere ku cambere amen Mutanzania yavuze ngo kikubali kuolewa unarara uchi ongo Kweli. amen mwitanguriro gice cya kabiri sinibuka umurongo haravuga ngo aba bantu babiri bagenda bari amenya haleluya kandi nta watera isoni wundi amen umuntu ajyamana ipinja amagire gutya duciye twanga umuntu yubahuka amena amen tugumane mugiye kubera imbeho oya ntambeho kuvuga wogira impamvu turyamanya n'uburezi ibyo ntitubireke umuntu ajyamana ipinjama agire gutya mani mugwize kw'imbabazi haleluya amen amen umwambaro w'igitanda haleluya umwambaro wa Adamu na Eva bagiye kwambikwa ari uko bacumuye amen umwambaro w'igitanda haleluya ni ukuryama uri gusa amen washize indya habona amen umuntu afite umwana w'umucuko bigenda gute umuntu afite umwana w'umucuko bigenda gute wamana utuntu aguma aza kuganyaguza ahabona sibyo kugira ngo ntaturondere ngo tubone sibyo none reka nabo baguma baganyaguza amen etape rero ya kabiri haleluya abantu b'inyuma turumvikana ijwi rirabashikira neza Ubu barumva. yesu abandi na cyane cyane ibyo bashaka kumva abagore niko tumeze kumva ibyo dushaka kumva ibyo tudashaka kumva nabyo tugaca twirumira amen etape ya kabiri haleluya ni etape ifite amazina menshi amen twikoreshereze nk'atatu gusa sibyo ni etape bivanye n'urugezo umuntu ageze ko rwo kumenya ibanga ryo kwabirana no kurikora neza haleluya bamwe bayita rugongo amen turi kumwe abantu bava dushora Emwe. bayereye amen
bamwe bayitana oya nkeneye amatwi avuye habiri nibo bari kubasoma twavuze iyo etape yitwa gute wabonye nawe inyuma ya saa sita amen tuyita rugongo haleluya cyane tukavuga kunyaza haleluya cyane tukavuga guswera iyo bavuze rero ibyo mudashaka kumva mwabumbi Yego. yesu abahumbi amen Amen. yitwa ayo mazina yose kubera iki amen ni etape tutarayivuga neza ngo tuyagure haleluya tubanza tuvuge ngo umuntu afise ishishi haleluya Amen. umuntu afise akanenesa akantu k'agaseseme uwo ntakwiye no kuba umugore ntakwiye no kuba umugabo amena Amen. amen Amen. turi kumwe Yego. bamwe mwishishi ubwanyu ukumva nawe urishishi haleluya Amen. hariho urugero mutaragera umugabo ashishwa ntiyenda n'umugore ashishwa ntiyendwa amen Amen. kuko hariho urugero mugera ko mugaca mukora ibitari byo amen Amen. turi kumwe Yego. mwatinya isura ya kati Oya. nacibagira ni y'akazi nyene amen Amen. iyo etape ni etape amina iyo mwamaze kugirana karese haleluya Eh. haba hageze ko umugabo aza gukinisha igihimba cyawe kirondoka haleluya Amen. akabanza kumva amazingira yacu iby'imbere n'iby'inyuma sibyo amena Amen. warakweza imishino akabanza agakina nayo sibyo atayugira wihangane byama byabaye atakirisha ibyo abona haleluya ni etape umugabo aba ariko akoresha amaboko yiwe cyangwa ariko arakoresha igihimba ciwe kirondoka haleluya reka ndanivugira petero buzosi ko ndakivuze mu izina mwohava muca hariya mwese mugusoma sibyo amen Amen. ni etape umugabo ko akoresha igihimba ciwe kirondoka cyangwa ariko arakoresha yiwe maboko amen Amen. ku bagore rero mwitwa bakizwa haleluya babandi ngo mwashitse ku musaraba sibyo muca mutangura ibyo bintu by'indaya ngo aho wabyigiye sibyo none indaya ariwo muri ujya mwanya nini amen Amen. murazi aho indaya zibatwarira abagabo ntihajya mwe byabananira haleluya Amen. umugabo akagutunga imyaka 20 atarakuraba ku mubiri amen Amen. nta muntu afite igikombe hafi amen Amen. uva muri dushe amen Amen. wisiga amavuta ucugira uko sibyo none ukaza uratora utuvuta ugira uku wagera ku matako ugacugira wagera ku maguru amena uwo mugabo w'ubuzima ntazi nguriye inzobe ntazi nguriye irako amen hagezeho kugarama kuri bwaburi azimiza itara aba ari amahoro ajyakije uzimya rwawe kugira ngo ntumurabe haleluya Amen. indaya icyo zibatwarira abagabo nta n'ikintu yo yiri free amen yoyo ntinarinda ko bayibaza amazingira haleluya irahagarara ikamubwira ati muze wambona sibyo igahindukira ikamwereka ibuno ngaha amen igahindukira ikamubwira ati wakibonye amen bikore wewe ngo mwarakijijwe amen Amen. mwakijijwe none mwarakijijwe kandi bababwiye ko ari ibyaha amen ni ibyaha muzoba mucumuye mureka kumpenuza ariko ijambo ryatubwiye ngo umubiri w'umugabo Umugore. n'umubiri w'umugore Umugabo. none hari aho umugabo wawe adakwiye kukuraba nk'umugabo wawe harahari murabizi aho mubanyegeze Oya. amen Amen. mu kumwizya umwiza hejuru izo munsi zarakunaniye kumwa kuko ntiwishikiye Ozibona gusa. ibyo ntuzibona amen ariko urabana n'umugabo kandi wewe urasa amaso abiri amen Amen. ariko ntiwo muhangwa zimwe urumva ngo yango yombona
ariko ikiryoshye iyo mugeze kwa muganga bwana niyo ukuguru kumwe kandi naho aba ari umugabo muca muzitatana wowe rudiriraza yo kuzikura amen ariko mu buriri bw'umugabo ugaca winjira nayo ikibutura n'igipira cyo hejuru ngo wambaye ipinjama amen mani tubabarire tugwize ko imbabazi ibyo bintu muguma muhumanya bidahumanya muzobibazwa n'iri jwi riko riravuga rizobagiriza amen mbega twakundanye cyane gira umutubirane twakundanye nanibagiye kubibaza byinshi ko twakundanye reka ijambo rivuga ngo babiri ntibogerera batagize gutya tutakundanye aha byose byoba ari n'iresanze sibyo byoba byapfuye ubusa amen twari tukiri kuri etape ya kangahe ya kabiri amena turuka turavuga ingano umugabo aba ariko aramenyerana n'igitsina cyawe haleluya kugira ngo kibombe kirete haleluya hama gishobore kwakira umugabo birabisha kuba umugabo yokwabira akayikuraho yacitse ibisebe amena kubera yayobeye ko ariko aranyukura imbuto yayobeye ko ari mu gitsina cy'umugore kibombye byose byamuburiye kuva ku ntango gushika indani ni nyiragatare amena yakuzirana n'iyo nkebya yawe ng'umugabo ngo jewe ngo wamburanye iki ahubwo se yakuronkanye amen yakuronkanye iki hariho n'abahinga rero bazi korora bagenda bakorora inzya ukabeshera amagrezi sibyo yagira ngo asanze ibitabo bene uku amen hagaca hasohoka agahuyu amen muramaze kumviriza isuguru ingene zimora ukayoberwa ko ari isuguru ikuze ukayoberwa ikintu na kimwe amen mu bintu byinshi bituma abagabo batabagora isuku rikeya riba ririmwo ukabona umugabo yegukase ikorosi tubanza wicara ahantu amen wirimbura uvuga ati none yagiye kubera iki amen ibintu byose bimeze neza hari igihe mubata kumuhari amen nkumva nabo bavugira ariko ndabavugiye abagore nabo baca banyanka amen rero ine yabivuze umugabo ari ikiremwa coroshe cyane amen gutwara ngaha mu kiganza hamwe bavuga ngo ujya mugore yamuhaye imiti ntayibaho umuti wa mbere wo guha umugabo no kwimenya we wimenya ukitahura ni umuti wa mbere baha umugabo amena uciye ugereka ko kumwubaha haleluya no kugira urutonde kuko abagabo ntibakunda akajagari amen iyumvira ugiye kuryama mu buriri muriko musasisha amaguru kubera bwira ishuka imwe iri hari iyindi iri hari amen umugabo arinze agera muri ico gitanda ya mashuka aracari gutya amen kuko aba yiruhiye ntakunda ari bugire none agire gute aca aryama ugaca utangura gukwega ishuka munsi y'amaguru yiwe ahubwo nasanze abagabo bihangana muba mufise amatwi yumva bike yarajegeye n'amakobwa none yesu yarabagiriye neza ibyo biremwe imana ibihezagire amen twareka turavuga ngo etape ya kabiri amen aho umugabo aba ariko aramenyerana n'igitsina cawe haleluya kuri etape ya kabiri ko umugabo amenyerana n'igitsina cawe so akoresheje amaboko yiwe cyangwa inzanye yiwe amena niho umugore haleluya amen arekura amavangingo haleluya y'amazi mugendana aturitse kandi adaseseka kuri etape ya kabiri niho mutangura kugira gute kuyarekura amen ayo mazi bayakura munsi y'agakitorisi gatoya hari akantu k'agatorura kataboneka kagiye umugabo akoza kwinzanye gutya amen umugore cyangwa umengo shaka kugira gutya abanyara ni mu nabumvise Yesu abamugira amen cyangwa umengo ushaka gusohoka benshi narabicwa no kwimunyamunya ngo yobagize gute yobasobye icumaza ati ndaguha yakanya canke yashushe menshi canke make
amen ugaca ubwira ubwenge ati mu mwanya wanje amugacureko haleluya uri kurabirwa nta gusoba bibaho amen niko umubiri w'umuntu imana yawugize gute yawuremye akamaro ko gusohora ayo mazi sakandi haleluya umugore asohora ayo mazi nta munabi agira amen ni umugore yugurutse mu mutwe akundana n'abantu bose ukirigwana n'umugore ukabona byaranse ko abantu bose bumvana udoce umenye ko yagagiraniye ngafiseyo nk'ibidozi bibiri byanse ko ayarekura sibyo ikigira kabiri ayo mazi mudasohora niyo agaruka akabarya mu mugongo abagore bose budumburana imigongo irabajya kandi mufise abagabo mugaca muja kugora muganga ngo uwo muganga ngo ndagwaye umugongo ikibazo shamira kwaza ati urafise umugabo none muzi gituma bakubadira ati uwo mugabo amaze ikiwofete mugabo hari igihe usanga ya mugabo yarakoze nawe wabaye imbiri bindwe warayabitse muzoyateramwo muzoyabika mwisamaki muzoyateramwo ibitoki amen akazi kayo nako gusohoka nta kindi amaze mu mubiri sibyo iyo yagandanye akaba menshi wamana umutwe udakira iyo yagandanye akaba menshi mwambara amarori ngo mugwaye amaso kandi ari amazi yagagiranye muri mwere amen iyo yagandanye akaba menshi haleluya mwama mubyimbye amaguru ibigura ari bididizo ngo barabaroze ngo nibyo mwatambutse amen kandi atabyo mwatambutse ari ibyo mwabitse muri mwebwe muzi ngo muri n'ibindi mwashinguye twibandanirize ndabareke iyo yari etape ya kangahe nyuma turi kumwe etape ya gatatu amina yitwa kurongora haleluya tugumane etape ya gatatu yitwa kurongora haleluya murazi igituma yitwa kurongora amen ni etape umugabo utanguye kwinjira mu gitsina cyawe haleluya kirazira ko yinjirayo nk'uriko arahunga ahatswe amen bisaba ko yinjirayo bukeruke ninde amaze kubona inzoka iraramba yinjira mu mwobo amen ninde arayibona inzoka mu kwinjira mu mwobo nta nari bigenda iragira gutya sibyo igira uko sibyo irararamba nta nguvu na nkeya igira gutya ishiramo akamaro rero ko kwinjiza igitsina cy'umugabo mu cy'umugore gutyo no kugira ngo ubwa mbere kibaye ari kinini haleluya acinjize kitagira gute kitamubabaza amen ubugira kabiri turacari kumwe kujya kuntu cinjiramwo buke buke byongerera iswingi abagore amen ubugira gatatu haleluya aba ariko arumvira neza ko warese amen iyo amaze kwinjirayo yararambye buhoro buhoro atababaza yengenga buke buke amen yamaze kumva ubushuhe bwacu haleluya amina n'ingene uri kurareta amavangingo meza abanyerera ofete sibyo ni amazi aba ameze uko amen iyo urinze wumva ko ushaka umugabo uruziri rwawe rukaba rutoroshe rugerera gute amen aba harimo akadesi amena ubwo kuntu rero yinjira mu gitsina yumva ubushuhe bwacu no kunyerera kwacu haleluya bimutwara kuri etape ya kane yitwa kwenda haleluya nkunda kuvuga ngo nugusudira uti kubera iki abageze ku rugero rw'uko ibimurimwo n'ibimugize amen abiguha atamenya ibyo arimwo haleluya abatanguye kuzitera agasakisaki sibyo muhora muzumvira bazitera agasakisaki aba ariko yiruka sibyo cyarese ntikira kiro kirataragurika bongo kwe wa mutwe ati umve iyo mbiri kwiranywa amazi mutoyi wiwe ati oya ni dawe ariko arasera mama n'abana barabizi ko dawe bariko baragira gute namwe mugaca mutangura urumva ngo hajya barabwira guhera ku ndiri munda irazi ko ibyo bintu mubikora nta mpamvu rero yo kwimba umunezero ngo urikumviriza bariye kugira
utanyumviriza ibiri hariya uba wavanye muri ico gikorwa kirazira kumva ibiri inyuma yacu. Amen. Muri ico gikorwa bumva ibiriko birahakorerwa ibiri inyuma yaco si byanyu. Haleluya. Etape ya nyuma yo kwabirana no kurangiza. Amena. Umugabo atangiye kwereza agasakisaki. Haleluya. Abagira atangure guhamagara nyina wiwe. Bongore nini ngo we mawe kandi batari. Amen. Mugabo nyina bahamagara ni wewe kuko ni wewe muri kumwe. Amen. Iyo umugabo arangije, haleluya, kirazira ko umurekura ngo yikureyo yiruka. Amen. Ucukwega ugashira ngaha mu gikirizi. Amen. Wacuza urashisha inzira nk'uyu. Ati wa mugore aratugoye. Urumva ibyo bintu ariko aragoye. Amen. Amen. Ucushira mu gakiriza sivyo? Ucuza urashishitira nk'iki nk'uruyoyi. Murazi icyo bifasha umugore? Umugore umubiri wacu uragoye guheza sivyo? Kenshi duheza kuri etape ya kabiri iyo umugabo ariko aragira rugongo yariko arakina clitoris yawe canke kuri etape ya nyuma umugabo ahejeje kujya kuntu igitsina ciwe gicika inguvu kigaca kimera nk'umusomasoma kigaca gikora kuri kayaga clitoris kivyura umunezero udasanzwe muri wewe bigatuma nawe ugira gute urangiza. Haleluya. Amen. Igikorwa cyo kwabirana ntibajyana ideni. Oya. Kirazira ko bajyana ideni. Ararangiza nawe ukagira gute karangiza. Amena. Amen. Kurangiza gutandukanye no kunyara. Haleluya. Iyo umuntu anyara aba ari conscient ubwenge bwiwe buba buhari aba ariko arakora ibintu yumva kuko ashaka gutanga amagufi cyangwa agatanga maremare sivyo, ariko iyo arangiza ubwenge bwiwe ntibuba buhari kuko n'ibikorwa uza gukora n'ibikorwa involontaire sivyo, ukora ibintu bakwajije mu gatondo turahira ati uwo muntu ntiyari jewe. Amen. Kuri bamwe iyo umugore arangiza hariho abakoma induru. Haleluya. Akavuza induru nawe utomubaza iyo nduru yayikuye. Amen. Hariho abajyana inzara, hariho abajyana amenyo, hariho n'abaca bacika ibiragi bakitiye agaca yigira ibyabaye muri uwo mwanya ntugire gute uwo bimubaze. Amen. Ukaba ukoze igikorwa cyiza n'ijuru rigize gute yishimira. Haleluya. Ukaba utanze ikimazi gishitse apana bya bimazi by'iki by'amayezi murona aho wagiriye nturaheze. Amen. Ngo zibagura shani waba ufite ibyo zibagura ngo byereka kungora. Amen. 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 Mugabo yakubwira ati sheri hindukira ugira ufate ndakwiyabe ivyo nagize sangwa wumva bitaguhimbaye bivemwo. Amen. Amen. Yakubwira ati sheri basi inguyije ko hejuru ati aha rero urashitse shira tandaya zane ujya abagabo barigore ikintu cyose akoze mucamo muremeye kuwundi mugore kumugore. Amen. Ariko umunsi yahuye n'uwundi mugore muzima, haleluya, we manda yawe izobiheze sibyo none manda yawe izobigize iheze azosigera kuraba nkaga haza atakugirana n'umukobwa wawe mwavukiye rimwe. Amen. Utangura kuza kwa pasitori ngo umugabo mweragiye ngo pasitori nabisenge none asengera n'amanyamari muri wewe banguya. Amen. Amen. Ibanga ryo kwabirana ariko bagize gute nira kuko umwanya uri kuratujana muca mubaza ibibazo abatatahuye kugira ngo nitwice ubutumwa. Kirazira kwica ubutumwa. Amen. Kirazira kugira gute kwica ubutumwa. Bambwiye ko muheza 18 turi saa 11 n'iminota 34 nukuvuga dufite iminota 26 yo kubaza ibibazo. Karibu rero ikibazo cyose kibaze kandi wagukira. Abagore muratinya nk'ari kurara mugenza bati ninaramuka mbajije ahafashika mwisite acatangura kuvuga ati bwa bundi nakamukameze. Amen. Umuntu akora ibyo. Haleluya. Umuvumo wa data ucubana nawe sibyo none kirazira kwararatsanya. Abamama barakundana ntibararatsanya. Karibu rero mubaze ibibazo. Amen. Ikicigwa kiragutse cyane kandi cyane. Aha turavunguye tuciye ku mayange n'ay'umukuru tuvuze ibyankeneko.
haleluya ariko kirafise ibindi byinshi byinshi byinshi